nta buryo na bumwe bushoboka bwo gukira ngo ube umutunzi udakoresheje umwanya w'abandi. Umwanya wawe utungishije abandi, niyo mpamvu uzopfa ataco wimariye. Uravyuka mu gatondo, ukoga mu maso, ukaja muri dushe, ukitegura usiganwa n'igihe ngo udacererwa ku kazi. Iyo ugeze ku kazi ukora n'ishaka, uritanga bishoboka ukageza mw'ijoro. Amasaha yo gutaha agera urushe cane atakindi kiri mu mutwe wawe uretse gutaha kuruhuka ngo uryame ngo urabe ukuntu wozozinduka ejo uzinduka uje muri ako kazi nyene. Kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere uruhuka rimwe gusa ukaja gusenga ngo ushimire Imana yaguhaye akazi. Ukwezi guheze urahembwa, wakuramwo ay'inzu, ugakuramwo ay'ivyo uzofungura, ukabona birahurirana n'umushahara wawe. Ntushobora no kugura n'ishati nshasha canke ngo ugure nawe agakweto, akarato keza k'umuhungu wawe azoza arajana gusenga. Uwaguhaye akadeni utanguye kumubwira ngo akubabarire ngo vyahuriranye n'umushahara ngo akugirire imbabazi ngo uzomwishura ngo uzomuriha mu kwezi gukurikira. Olala, mbega ibintu bibabaje. N'ukwezi gukurikira bibaye uko ukubaho ntibihinduka kuko n'ubundi ntaco ubika. Umushahara wawe uhurirana n'ibibazo vyawe, ntaco wosagura. Nta kindi ushobora gukora ku ruhande kubera ko umwanya wawe wose uwumara ku kazi ka bose wawe. Iyo urushe ntushobora kwiyumvira, kandi iyo udafise umwanya ntaco ushobora gukora. Akazi nako ntiwogaheba kuko ntugira aho uja, kandi hano hanze biragoye, inzara yoca ikwica. Ubu buzima bubayemo igihe, kandi iyo uravye imbere ubona atakizohinduka. Niwagira amahirwe bose wawe ntaguhage ngo akurambirwe ngo yironderere abandi. Uko buca uko bwira niko usaza, ni nako umuryango wawe waguka, kandi uko waguka niko ukenera vyinshi utinjiza. Niwageze imyaka 40-50 bazogusezerera bazana abandi bana bagifise inguvu, kuko wewe ntaco uzoba ukibamariye. Ico gihe ntuzotangura ubundi buzima bushasha, hazoba hararengeranye, hazoba hasigaye gusabiriza canke gutungwa n'abawe canke abiwanyu. Igihe cose cawe uzoba waragihaye wundi muntu, we ntazokwibuka ko ahari n'ahageze ari kubera igihe n'inguvu zawe, kuko umukorera azoba yarabiguhembeye, we nta kosa afise. Ibi bintu vyumvikana nabi kandi ni nabi bikoko, si vyiza muri make kandi biranababaje. Nawe udashaka kubaho neza. Umwanya wawe utungishije abandi, niyo mpamvu uzopfa ataco wimariye. Kubera ko ibi rero utari ubizi, ntiwibabaze, ntiwijajinge, niwibabarira, ariko noneho utangura urugendo rwo kwibohora ivyo bigutegereje tumaze kubona. Raba ukuntu wotangura kwikorera, mu nyuma nawe uzokoresha abandi, ube nka bosi wawe. Aho atazabukuru zibaho ngo bagusezerere mu kazi, aho uguma wegeranya amahera, wegeranya amafaranga avuye mu mvune z'abandi bantu. Ati ngo vyogenda gute ko nawe wavuze ko ata mwanya nkifise? Reka nifashisha akarorero nsigure neza ukuntu bimeze ubu n'ukuntu wovyikuramo kugeza aho nawe wotangura gukorerwa. Reka dufate ko ukorera kampani ishinzwe kuvomera bosi. Dufate kandi ko umuntu umwe iyo yakoze cane umunsi wose akitanga ashobora kuvoma ibidozi 2 gusa z'amazi. Iyo ukoresheje amasaha 28 yawe yose uvoma ibidozi 2 z'amazi gusa,
birumvikana iyo bagiye kuguhemba mu bido zibiri wavomye ntiworenza litiro imwe y'amazi. Iyo litiro uhembwa niyo ujyamwo, niyo ukarabamwo, niyo uri hamwe inzu, ni nayo utunze mu muryango wawe. Usanga ata kintu usigaranye, bigatuma uzinduka n'ubundi kuvomera wa mubosi ngo aguhe iyindi litiro y'undi munsi. Nta kintu na kimwe ubika, nawe urabyumva. Ibyo naho wobikora imyaka 100 bizosaba ko buri munsi uvyuka usubira gusaba akazi ngo uronke amazi y'uwo munsi. Ariko hari uburyo nibutse bworoshe bwo gufasha ukoresheje iyo litiro nyene ukabasha kwivana muri ivyo bintu. Ntega amatwi ndakubwire mugenzi, hari uburyo nibutse. Nyemerera gatoyo, ntega amatwi ndakubwire. Nivyo birashoboka. Fata ingingo kwanza mu mutima wawe, ubanze wumve kudakwiriye guhora uvomera abandi bantu. Ibi nari navyibagiye. Nibikubabaze cane, wumva ubabaye ku buryo wumva ukwiriye impinduka. Ivyo niwabishobora, cutangura wibabaze muri ya litiro ukorera. Wiyaranje, ukoresha igikombe kimwe mugenzi, ikindi ukibike. Nabikubwiye n'ukwibabaza. Niwibabaze. Niwabikora amezi 6 uzoba waronse uko nawe wigurira ibido zibiri muri ya mazi wabika. Niwamara kugura izo bido, kugira ngo ntureke akazi utazi neza ko ivyo ugiyemo ko bizokunda, fata izo bido nawe uraba umuntu uziha akuvomere. Kandi nawe uri kuravomera abandi bantu, nawe umuhembe litiro imwe. Ico gihe niwatangura, nawe uzoba winjiza ibido zibiri ku munsi zuzuye z'amazi. Hamufate ya litiro wahembwe, nawe uyihembe wa mukozi wawe. Ico gihe kwibabaza urabireka, ugasubira gusoma, ugasubira kwinywera ku mazi wakoreye, ugasubira gukonsoma neza litiro yuzuye nk'ibisanzwe. Ugasigarana litiro 39 ku munsi, kuko ibidimwe ni litiro 20. Ziba yari zibiri zica ziba 40. Wakuramo iyo ukoresha uca usigarana ibido 39. Izi nizo kubika aho wariye wahaze. Urumva ko bitanguye kuza. Iyo ubonye rero bitanguye kugenda neza, nta mpamvu yo kuguma uvunikira abandi bantu. Uca usezera ku kazi. Uca usezera aho ukorera, ukaja gukurikirana business watanguje. Genda rero ugura amabido buke nawe ugenda utanga akazi. Niwageraho ukoresha abakozi 20, abo bakozi bazuba bashobora kuvoma amabido 40 ku munsi. Ubahembe ibidimwe bose bayigabure, kuko ibidimwe iri muri litiro 20, kandi umukozi umwe ahembwa litiro imwe. Birumvikana 20 rero ni litiro 20 bihura n'ibidimwe. Ku munsi uzoba winjiza ibido 39. Bega ibintu vyiza. Ibido zibiri kugwiza abakozi 20 n'ibido 40, ukuyemo imwe wabahembye uca usigarana 39. Mu minsi 10 n'amabido 390. Mu kwezi n'amabido 1170. Mu mwaka wumva uzoba ufise amazi angana iki? N'ibigega n'amatanga. Wibuke ugikorera abandi, twabonye neza ko uzorinda uhenuka, uzinduka usiganwa n'igihe, usiganwa n'amasaha ngo uje gukorera ya litiro imwe y'amazi y'uwo munsi. Twabonye ko naho wobikora imyaka 100 nta kintu na kimwe gihinduka. Ariko ubu aha wewe ntugikora, warahagaritse, kuko uca ushaka n'undi muntu w'umukozi yavyiza afise za masters akaza akabigukurikiranira. Nawe ukamuhemba muri ya mazi bavomye. Uyu kubera ko yize neza uca umuhemba nk'ilitiro 2. We nukuza gusa guha raporo, kugira ngo abakozi bakore neza kandi bakorane ishaka. Uca wiga kandi ga tekinike. Uca utangura guhemba umukozi yitwaye neza mu mwaka, ukamugabira ibido yose, ukavuga ati uyu mukozi yitwaye neza ndamuhaye ibido yose y'amazi. Ico gihe iyo ubikoze uko, abandi bose bazokwitanga cyane,
bashake bapfire ku kazi ngo nabo baba abakozi ba mbere ngo bakoze neza mu mwaka. Uwahora avoma ibidimwe usanga asigaye avoma ibidimwe n'igice, uwavoma zibiri asigaye avoma zibiri n'igice. Ivyo bice nibabiteranya bizogaruza ya bido wahembye wa wundi umwe yitwa ngo yabaye wa mbere mu kwitwara neza. We ntacu uhomba, umwaka ukurikira ya bido waratanze kuri uyu uca uyimurira ku wundi, guco ukagenda urayizungurutsa mu bakozi ngo uyu niwe yitwara neza, bagahora mu isiganwa mu irushanwa bakorera iyo bido, kandi uko basiganwa niko binjiza byinshi. Abo bakozi kandi ikindi utazi bazosaziraho, kireka abazogira ubwenge nk'ubwo nawe wagize, ukagenda ukiri muto, bigishoboka ko wihindurira akazi, bigishoboka ko wihindurira ubuzima. Iki twica n'ubwoba no gutinya impinduka. Ivyo ni isibido, uwo bifata nawe ukabihuza n'umushahara wawe. Igihembo c'amazi wagiye ubika ngo uzogura ibido zawe za mbere, nayo waziganije, ayo wibikiye bakunda kwita saving, ayo watanguje ugura ibido n'umutahe n'igishoro. Ibi ndiko ndakubwira ni ivyiyumviro vyanje bitagamije gukuraho ivyawe. Uku niko jewe gusenga Derike hani Iwacu Kumuhana ndavyumva, ntibigamije gukuraho uko nawe uvyumva. Hitamo gukora ivyawe, kuko ni wasaza umwana wawe ntuzomuterura ngo umujane kwa bosi wawe ngo heraba rero bosi uyu nawe n'uwanje n'uwunkomokako ntabandaniriza aho naringejeje. Ivyo ntibibaho. Ariko niwikorera, niwakora ibyawe, ibyo winjiza byose bikaba ibyawe, niwasaza ibyawe uzobiraga bawe, kandi uzonabaho neza atabwoba, uvyukira igihe ushakiye, kuko abo kuvyuka kare baza kugukorera barahari n'abakozi bawe. Wowe ryamurindire raporo kuko wiyumviriye neza mu gihe cawe. Nimba wumva wakunze iki kiganiro, raba fyonde aho handitse like canke jeme, canke ubone ikiganza kiraba hejuru. Ibi biradufasha, bikanafasha YouTube kubona ko iki kiganiro ari ic'ingirakamaro, ikagisangiza n'abandi mu buryo bworoshe. Nimba wumva ko kwari co wungutse, bidufasha ubidukorere, unasangize n'abandi ntiwunguke wenyene. Nimba utarakora subscribe naho bikore kugira ngo tuzobane no mu bindi biganiro. Aha ni Iwacu Kumuhana TV. Jewe nitwa gusenga Derike. Imana ibarinde, Imana ibazigame, naho ubutaha.